Ivyo kwanza ndamura bitangaza vy'umumama n'umumama n'umusista kubita rap bikakomera sana. Naitwa Sister K, natoka Norosi, kuja na mashahiri ya kuingiza hakiri ndani ya hip hop, najua nitabadili. Ni Sister K toka Norosi. Achana na yo level, ndogisi alivyo, karibu kwetu, karibu nyumbani. Kifika kwa Natasha unakula unakunywa bila kukunja sura. We mzee kipara, acha hizo papara. Achana na yo level, ndogisi alivyo, karibu kwetu, karibu nyumbani. Ukifika kwa Natasha unakula unakunywa bila kukunja sura. We mzee kipara, acha hizo papara. Bo ni comments nagenda nabona maze kumva kuri umwanya muto tu ko ari nundi yandukiye link ambwira ati zakuviriza ndene ndirimbo ako aramuja ko kidumu bareke guteranya bareke kuba batera nshaka kubanyishurire gato hariho abantu bamaze kwiha umwuga nimba ari perereza nimba ari n'abajournaliste b'umengana bakora iperereza urumva urashaka kwibwira ikintu umuntu atakubariye na kimwe nimba uyo muntu yagikomanse ko nimba atamuntu wawe afise urupara bari ni chance kweli Yego kabisa. Kubera yuko bivanye n'icuka kimaze iminsi kiri hagati ya Natasha na Kidumu. Natasha nta cuka yigeze agirana na Kidumu gendo rabe nivyo abantu bagiye barandika nta hamwe Natasha yagiye agira inuzenye commentaire kandi wa mutama je na mpamvu yo kuza muramunzanira ngaha mu bibazo byanyu. Niulizeni na muziki wangu, nizeni wapi nafika, hama nimba hari umuntu nababaje. Nawe akaba ari umuririmbyi naramubabaje ntiyagende yandike agishire ku muziki. Ndifuza ko abarundi twotahura ikintu citwa umuziki. Abarundi ugize ngo uraririmbye ngo watutse naka naka yagira ngo arakumvise ngo arakwitwariye kandi iyo muri yakwitwariye ugasanga n'umuririmbyi nyibagira yuko yibagiye umwuga wiwe. Umuziki n'amajambo, umuziki ni bifu, umuziki ni kiki, umuziki ni beze. Nibarabe nimba ndamwishuye ku muziki nawe nyishure ku muziki. Abitwaye mu butungane buba mu nugike mu muziki. Mu butungane nimba nabwo babushije abashamaza niba bashitse abasani batubwira amategeko y'umuziki limite y'amajambo twovu. Maga uvuga uti nk'ubu opeje bamuzaniye case ngo ari umuntu yanitse muziki opeje ashamunuke nawe genda muri studio. Yamubwira ati ja kwandika nawe umwishure kugira ngo umuziki wacu duge. Abanyamahanga uno musi je nimba ashoboye kukubwira nabi kuri nani kukura tureka ku muziki nk'umuntu agize interview ndakubwiye nabi ncani aranje nanje ngahamagara undi mu journaliste akwishurira nanje nyene hajye nyene wanyishuriye no mu ngo kumenyesha makuru droit de réponse remere none bigaca yitwa kimya ku kindi wanyishura neza ngacavuga ati jamata kama nilimwambia hivi alikuwa mpole nibatahure ko tutazokundana twese uko ushabikira umustare kanaka ntazoshabikira undi mustare kirazira ko dutambikiza twotabuka tuguma duhagaza ahantu hamwe ukija kwa kasi tunakuja kwa kasi ukija kwa wema tunakuja kwa wema ukija kwa ngumi tuko tayari hapa tunaruka kama jet. Sister kera twarigeze kuyagati wewe kenshi yo habaye induru habaye umuntu ariko aravyonga uwundi baragukotesha ugenda kubakosora kubashira ku murongo n'ubu biracyameze kujya ni kiraka caje mbwa ntibakimikiraka ntibakimikiraka bari bana hela sigiriza mnyume neza. Sister kera tubigiye ati ubize umuntu mushwanye mutumvikana ugashaka yuko amushira kuri ndri bizigura muhe discipline urazuka mukotesha akamukushirira kuri ndri neza akamushira ku muline neza nimba ari amakofi nimba ari impanuro nimba ari biki byose bigakora ivyo gusa no kukiriyo yo habaye wafuye bakabura mosozi niba mamagare ndire hama bose barunye murare yo kurira none sikiraka umvure ikiraka ntibikiboneka barishani vumbura bakawana jwani uchungu kumbe mimi mweze ninalia hela watanyamazisha waninyishe machozi ya simba. Okay. Urumva kera barabigira bakibaza ati mjamana umia umama maskini. Kweli maskini ya Mungu. Naonaje kweli? Kumbe ukiraka. Mimi nilikuwa kikazi pale. Nyuma wakagundua. Isaac TV ho. Turi mu kiyaga ca Tanganyika kimwe mu bintu uburundi bufise vyiza cyane vyiratiro bidasanzwe. Je nitwa Isaac Classic Juma Jux no ari kuri kamera. By the way twari dukumburanye nkuko nguma ndabibabwira nukuri Isaac TV twari tumaze imisi dukora cyane kubera kumvo yuko twari tumaze turi busy ariko ubu rero
mwicare rero kuronka ibiganiro bishushe binatandukanye rero tugiye kubaranya gahunda zacu nkuko vyahora. Uno musi rero ati Isaac uri mu wiki ngaha kuri beach waje mu wiki. Chena Juma twafashe ingendeshwa yiwacu ngaha hari abakobwa je nje kuvugisha hari abamama nje kuvugisha uyo mama umwe muri bo aheruka no gusohora indirimbo yitwa Ukweli. Sister K, aka Desho. Fiji Pro Hitmaker. Iyo ndirimbo yitwa Ukweli. Dere cyatumye nze kumuyagisha nuko indirimbo iri mu tujambo twinshi dutandukanye. By the way iyo ndirimbo niyo urabona ngaho yitwa Ukweli. Uyo mudada yitwa Sister K, n'umumama n'umusista yitwa Sister K. Ari muri team Natasha. Ariko kandi baje n'abagenzi be ngaha kunywa gakamwe kuryoherwa like gutera stories kubera iki rero baje ngaha ntavyo nzi ariko ko biri kose boneka yuko bazanywe n'ikiyago cyane ndabaza kuri telefone urumva sindabavumbuye ati jewe n'ukuri ngiranze kubayagisha zabwe ati je turi kuri beach ngo utuyagisha naco bitwaye. By the way je ndagiye kugira ndabayagi bari hariya kure kabisa. Juma Jux hariya ndibaza ariko arakora akazi kiwe nkuko bisanzwe. Ngira ndabayagishe iyo ndirimbo yiwe Ukweli niyo ngira ndamubaze ko cyane ko ntivyari bimenyereye vraiment abantu baba mama abantu baba mama nkaba kusanga ariko bararirimba ariko ararapa ariko Sister K cyeregeza kumvugisha kera nkikorera TV iraho yarafise impano yo kurapa n'umusista afise impano yo kurapa acha kujifanya na mambo sena mana ibintu nk'ivyo rero nivyo ngiye kuyagisha ngaha kugira numve nivyo siko biza kuba bize neza cyane. Juma Jux ingo begere neza kuko bashaka kucavuga none ko Juma ngari kure ibiki reka Juma nyegere ndabegere ndabegere fresh ni sister novuga yuko ni sister uvuga yuko afise impano n'umama afise impano yo kurapa ariko kandi afise impano nyinshi cyane zitandukanye ari muri team Natasha numwe mu ba mama novuga yuko bitanze amaraso umutima byose ko azopfa avugira Natasha gushika gupfa niko wewe yigeze kubimbwira ndusize ko n'umusari ko bimikimeze. Iyo ndirimbo rero Ukweli ni indirimbo navuga yuko yariko aramuvugira Natasha yerekana ubuhinga n'ubutwari bwa Natasha la bamba. Hapo mwaka jana umekusanya tangazaji ukisema Natasha la namba la bamba anabamba, pia ukamwita malikia wa mziki. Leo tena vipi kwa maneno ya chuki kwa huyu mziki nakupa ukweli. Nkuko mibona rero bakuzi ba Isaac TV Sister K na bagenzi biwe ngaha bari. Sister K bana uko mzungu kweli wewe ni fresh kabisa urubaha umwanya. Sister K ni bon? Ni bon sana. Ndashima. Malaki mambo? Poa. Hizi fresheri kwinyo? Hizi fresheri hizi ni manjonjo kwa la bosi. None kumenga ngaha ahantu haragaragara Sister K. Oya vraiment twatumye. Nirashika. Zana umafana. Okay sa. Murangwifana. Nzi ko ari twa tuboro tu alcohol ko. Oya turakijijwe. Okay. Sawa sister ni bon. Bon sana. Meze neza. Ego. Kumenga usa na Divina nico mufana na Natasha. Nuko gusa dukundana duca dusa. Hariho Divine ni mutoya wa Natasha. Baramurasa sana kabisa. Je mbaye wa mbere ndakubwiye. Ndi grande sere wiwe uco ubibona. Okay. Sawa rega je Sister K ndamuzi. Ya ndirimbo nako ndababwira acha kujifanya na maana ge. Acha kujifosi na mambo sio na maana bro. Haiwezekani. Umshusha down na wakati yuko juu wewe. Haiwezekani. Acha kujifosi na mambo sio na maana bro. Dada kwigarukaho gato. Dada kwigarukaho gato. Niko bivuge. Murabamenyere mu biganiro byinshi. Kenshi iyo Natasha ateguye ama event abantu ntibabura kenshi. Ariko reka ntangure kwanza batwibutsa amazina. Malek, utangura amazina yawe hajya ngo bakuzi gute? Jewe amazina yanje benshi nibayazi ariko izina bazi nitwa Mama No Stress. Mama No Stress. Ndaza kukubaza impamvu iryo zina aho ryaje riva. Nawe
Je nitwa Mary. Yego. Mary, okay. Mama No Stress, Mary hamwe na Sister K. Sister K amazina yawe nyakuri ni aya? Urakunda kubaza ibibazo nka mwarimu. Ni kujyanye ni Kazungu Consolatrice. Aha, Consolate. Non, pas Consolate. Écoute, Consolatrice. Consolatrice. Identification yiwanje ni Consolatrice. Consolatrice. Okay, sawa sawa. Consolatrice cyangwa Sister K. Ndafise ibintu byinshi ngenda kubaza. Byinshi kabisa ariko sinzi aho nohera ariko reka mpere ngaha. Sister K je duherukana narigeze kukubonamo impano yo kurapa. Wakoze bwarigana tuze korana ndagusanga rukuragira shopping impunzu muri ville ko ukatupigia rap kidogo. Rero tutatevye kwanza ndamura bitangaza vy'umumama. Numumama, numusista kubita rap bikakomera sana. Reka tuje ko gato. Hata kujifanya na mambo sio na maana bro. Haiwezekani. Niko ndirimbo ivugwa. Acha kujifosi na mambo sio na maana bro. Haiwezekani. Kumshusha down na wakati yuko juu wewe. Haiwezekani. Kubita ya rap ya gato tukuvia freestyle ya. Shaka freestyle. Freestyle. Naitwa Sister K, natoka Norosiri, kuja na mashahiri ya kuingiza hakiri ndani ya hip hop, najua nitabadili. Ni Sister K toka Norosiri, umekipata? Ya. Sister K, rap unagisi unafana na biendani. Basi Jamii na abantu barapa usanga abantu baba niga bambara ibintu by'ibisengle ibiki ariko mama bazin manini mabigudi. Unajua nini mabaze? Mimi ni mama. Mimi ni mama, muziki na upenda lakini mimi ni mama. Mama ariko umuraperi? Ndavyemanga muri nuza muri clip niho banyigana nambaye. Uramuja video nyine ro ambaye Sister K. Niko rero arukwiba. No. Jewe ndi mu muziki ni professional. Maana ni professional ile. Okay. Manake sasa ile nilivalia muziki. Sasa hivi napo navaa kwa sababu niko ndi kumwe na mama bagenzi banje. Ndi mama w'abana barabizi mama yasha kubana banga. Bajyanye sindahindura. Banga. Ni batanu. Yego. Mama. None bana warahigize cyangwa uracabana? Oya ndacabandanya no ndabigayigwa. Okay, sawa. Mama No Stress, uno musi muri kumenga aha muri ko murangira kayaga of course. Ariko je nkimubaza Sister K aho ararambye ati muri kuri road beach mwari mwaje gukirika mwari ngamu biki. Ngaha twatumiwe. Ego twatumiwe n'unyene. Ego twatumiwe na Sister K. Ku ndirimbo yasohoye. Muri ko munywa indirimbo yasohoye. Ego. Sawa. Dameri, nawe reka ngirice ndakwaje gato. Uri mama w'abana banga? Je abana batanu. Ego. Abana batanu urifuza ko umwana wawe bizoshika abe umunyamuziki? Bishitse akabawe nta ngorane ntacyo vyontwara ntacyo bitwaye. Abakobwa ni banga abahungu ni banga? Abakobwa 2 abahungu 3. Okay, sawa. Abana banyu bariko barababona like munashabikia Natasha. Uje ndazi ko muri Natasha damu. Umva ngandiza no mu mitsi turavye neza usanga ari Natasha ariko aratembera indani. Jakose? Mama No Stress wewe yambwiye ati je ntihagize umuntu amuvyonga Natasha twoca tumenana. Cyane gose barabizi no muri quartier. No muri quartier? Cyane gose. Naho uba barazi neza yuko wewe kwa Natasha kwa Natasha ni damu moja. None birashika baba n'abantu usanga bariko baramuponda bavuga nahabi umuziki naki uramaze guhura abantu nk'abo uramaze guhura nabo kenshi ndahura nabo ariko kubera banyubaha baca banuma baca bahindura langage yabo bama babivuga ariko bambonye baca bahindura kuko baramuse bavuze na gatoya twoca duheza Muza gute nitosubira no guhana na bonjour cyane ariko nivyo bihora umuntu afise droit gukunda umuntu ashatse cyangwa ntamukunda oya ni droit yawe ariko ntibamumuvuge nabi kuko je muri je nta nabi ndamuziko ni droit yawe ariko ntibamuvuge nabi aho turi okay bakene kumuvuga nabi bo muvuga nabi aho tutari baravyemerewe kandi n'uburenganzira bwabo ariko aho turi umuntu aje kumuvuga Natasha nabi ni sinoso kuko nyene ntegeza kuvuga utegeza kuvuga babwira novuga yego okay none ngumembwe nka fan Natasha damu hari kintu muri ko murakora kugira mwumvisha abantu bose yuko cyangwa abantu benshi muri rusange yuko bateza kumutahura Natasha umuziki wa Natasha bateza guha agaciro bateza amafaranga abamwanka bararusha
aredera kwanza wewe sija kukujia ndiko Ameri nibiki mko murakora cyangwa n'ibintu mko murategura kugira abafana abandi bafana mubumvishe ko Natasha ari umumama wa bien ari umusista wa bien ariko arakora akazi ke kumuziki ahubwo yakere gushigikirwa mibi nk'abafana b'amaraso muko mukore oya ibyo yo kuvuga kurinda kumvisha umuntu gukundisha umuntu cyane kubera abandi bamukunde ntibikenewe ibikorwa vya Natasha biravuga kandi biragaragara Natasha n'umumama ari cool akunda abantu asabikanya n'umumama asangira n'abandi mu ruduke afise no muri byinshi ntanda ndenda afise rero kumva ngo mbwira uyu ngo mukunde ngo ukunda Natasha nkuko je ndamukunda nivyo kunda kandi Natasha abakunze afise je ndibaza ko atari bake barahagije ukeneye kumukunda karibu kandi n'umwanka ni sawa tu kubera nta muntu aba atagira umwansi ntibikunda kandi bajya abansi nibo batuma akora neza baje bavuga nabi uko bamuvuga nabi baponda niko ibikorwa vya Natasha biguma nyene bitera imbere. Nice. Abantu bakunda Natasha bamukunda batamukunda ngo birabasha birazeha kuko urumva si ngombwa abantu bose bamukunde ko sina amafaranga inoti buje amafaranga kundwa na bose oya kandi mu bisanzwe umuntu akunda amahera aheza nabi imbere yo gukunda amahera akunda umuntu kuko amahera uyakuze cyane akugwisha ahantu atari heza mu bisanzwe bari gukunda Natasha kuko ibintu Natasha akora bikora bake nukuri vision ya Natasha irarenze je mukunze mu kintu gikomeye akunda abakecuru aba mama bakuze arasangira nabo agiye afata ibitenga akagenda guhaba mama ico kintu carandengeye muri jewe carandengeye namba ndamukurikira Natasha ndamukurikira kuvya akora nibikorwa vyiwe biravuga ariko mama no stress numva yuko abantu bavuga ati au ni wapambe wanataka pesa zake sinzi biki urumva umuntu uje kumubuza ivyo avuga abantu bazovuga kandi bazokwama bavuga ariko abantu batuzi baratuzi tutaramenyana Natasha twebwe twarambara twaragenda ahantu bakavuga bonjour twaragenda mu kirore bakavuga rengana sukuvuga ngo Natasha ngo ari cyaduha ngo kuvuga ngo araduha ikintu Natasha tumukunda mu maraso nibikorwa akora kandi yarakundishije igihugu mu ndirimbo ziwe z'abarundi kazi turi beza cyane abarundi kazi turi beza yaratanze ururirimbo rw'iyo barundi kazi mu bisanzwe abarundi kazi bari kumukunda Natasha kuko yarashize imbere abarundi kazi igihugu ibindi bihugu biratuzi kubera indirimbo ya Natasha rero abantu bava kuvuga ni batahura ivyo bavuga mu bisanzwe iyo babanza kwanza bakumviriza umusigi wa Natasha umuziki hanyuma bagaca bumviza ngo mbega indirimbo yashase kuvuga iki ibindi birakurikira ariko uko bimeze kose umuntu arangwa ariko ikintu kiri imbere iyo bakwanze imbere haba hari vyiza cyane okay sawa hama Mary ndamuzira wewe tulia tu hapa urumva je nashaka kumenya iyo uhuye n'umuntu ariko aravuga ati like Natasha nahebu umuziki Natasha nabihagarike ivyo byo gufasha abantu vy'ibikisani bikorwa vyiza ariko tuje kuri point y'umuziki wewe ubishurike je kintu ndabishura okay hari umuntu aba ari waravuga ukamuraba ugacuvuga uti sawa avuga ariko je ndamwumvisha ntamubwira adashatse kuvyumva ndamureka kuko Natasha abantu bazi umuziki we barawuzi kandi vraiment ndazi nawe Isaac umuziki wa Natasha tutabesha atari ibintu by'abarundi n'abarundi kazi bakunda gufobanya bafovye ibintu Natasha arazi umuziki vraiment kandi Natasha ni star. Okay. Natasha ni star of course uko rabibona je narigize kumuvumbura mu isoko ibara ryaraguwe ugira kamera onye nifatwe cyari kibazo abantu bose bara soko yose yarahagaze barahagwa no kugara so turi kwa moto reka ngere kwa sister K rero wewe resi nuko mukunda gusa Natasha yavuze ati no Yesu kumukunda gusa ahubwo n'indirimbo ndayimusore karibu nyumbani ukifika kwa Natasha unakula unakunywa bila kukunja sura wewe mzee kipara acha hizo papara. Sister K idea ijya ndirimbo yavuye he amafaranga kuja muri studio na video clip nziza nkijya yavuye he maze kurongo rusako yuko cyakora Natasha yabitanze mu buryo eske ari kuri kurimwo canke bimeze gute duha umuco gana urambagije ikibazo ciza cyane ijya ndirimbo mu kuyiyumvira byankoye umwanya muremure
narafashe nk'urugendo rungana ku mezi 6 niyumvira irya ndirimbo nandika mpanagura nandika ntabura awa vichwa vyangu awa amashiga yanje urayabona igihe kimwe ndayandika ndabumvisha abagenzi banje ndabati mbwa naho ndabumvishije sinkene ko mubwira ikintu na kimwe Natasha canke Rafa umuntu wese yegereye Natasha yaba no muri team Natasha nyagiye numwe bivuga taka surprise turicara ndicara ati twase indi groupe dukunda kwicaramwo yaba no bibazo yaba no bibazo yaba no stress cyanda hura n'umu producteur musanzwe muzi Masterland arambya Masterland Masterland ndamubaza ati Masterland gute wewe arambya ati sister ke wewe bako nigeze kwemera indirimbo niko utaza kuririmba iyo ndimba yenyemerere cagiye nkuri umari subira inyuma ya interview tugagira jewe nawe ya rap il y a 2 ans ou bien 3 ans gutyo rero hama Masterland carambwira ndambwira ati je vraiment ndasindirimba nyene gusohora ngo umusaro uzoshakira uzuze respect Masterland ni wubahwe nta n'igihumbi natanze miyo ndirimbo wow nta n'ikingorongoro meme nifana nanyo ndi muri studio ndiko ndarecordinga ni Masterland yayinguriye ego ndakora indirimbo kandi soka ku mwanya jewe nifuza nta no kumbwira ngo turindire 2 semaines une semaine canke ndirimba sose mu misine narayikoze Ireland vendredi ndirimba cinca ndayironka ndicaraho abagenzi banje duhana imitwe je ndi umudandaza musanze mubizi niko rero twanje ca ndavugana rero na Fiston ati Fiston ndagusavye ubigira ibanga Fiston n'umukameramane wa Natasha ndagusavye ubigira ibanga Tisha ndamukorera akantu Natasha mbere kubinyibukije kandi amukire link Natasha yego nubwo ko yandira tarayibona yarabona sindabizi ko nta commentaire nimwe ya Natasha mfise iyo ndirimbo nta commentaire nimwe ya Natasha mfise namtumia link kwanza la boss hapa macho yako madamagene ni hari bwamuki nari ndindire ndamusipe no kunyene ndi kumwe n'aba journaliste kugira ngo mubimenye ko Natasha ta support yiwe nimwirimo ahubwo ndabe uko aza kuyakira kugira ngo numve ko nashikira nkabandanya cyane nkabihagarikira ngaho hafi yego kumbe ufise vision yo kubandanya ngira iki naho nyene nirukana isazi zikumaze imwegera bazegera Natasha nafukuza inzi nani fukuzenze kwa gasa mai tungali Kamenge alikufaka sasa huyu amemrudilia fukuza inzi anataka kufukuza inzi zote unajua jani nasema inzi sijalimlenga mtu lakini unajua ili ufanikiwe nani msanii wa Tanzania ndiye ameimba vizuri sana Professor J ili ufanikiwe unahitaji marafiki ili ufanikiwe zaidi unahitaji maadui ina maana sasa jenda bizina zako Natasha fisa basi na bakunzi rero kubigira gutyo atakajishtukia shauri yake yani ukiwa kwenye maadui yake basi jua kama wewe ni inzi itaripu okay sawa reka ariko rero ngaho cumenga two twinjira abantu batabona cyo kimwe ibintu natwe oyaye abantu mutumvikana cyangwa abantu batamukunda ucubita nabo nibanyita amazina bashaka n'uburenganzira bwabo urumva navuze yuko umuntu jewe bwanje consolatrice wewe gatweka ndazi ko mfise abagenzi mugabo ndazi ko mfise abanzi ati aba mwanga Natasha ni insazi ikindi kintu naco umuntu aguhisha ko kwanga na barunda umuntu aguhisha ko kwanga ukamuhisha ko utabizi ukuravyumva sekera nimba ndiko ndavuga gutyo nta muntu numwe ndiko ndavuga ati babandi ushaka binyegeje mu mugongo bigira ngo nuko murasangira kaju kumbe pembeni kumbe usumuhaye umugongo gusa yahezagiwe turihe alimpa limbwata yari yibi umva maneno yasokonyo kwa kubera ko amajambo no kumpuza arahari nk'ubu unyurasha nk'ubu ndambaye umusagira amajambo mugabo mere yambaye impuzu yanditse ko Louis Vuitton amajambo yoyo arahari bivugiye ko rya ndirimbo narayiririnze kumva zuko Natasha ko damukunda numve ko nabandi bamukunda uko nabamwanka babandanye kumwanka nta kundi nta bundi buhinga nibirakenewe okay sawa reka je cyari kwijama cyo kuvuga ubunyene abatamukunda Natasha
je baguma bamuvogera baguma bashaka kumucafuza ndabita insazi nabo banyita amazina bashaka niyo jamukoresheje amazina bashaka birabasha sawa ujya n'umwamikazi wanje umwamikazi kirazira ko arira umwamikazi kirazira ko ashavuzwa umwamikazi hakumushavuza ingendanye yiwe mikwiyugumuza kujya ko none sister ke naguciremo none natasibe ibintu arabe bahembe jewe Natasha na mpemba ndamukunda n'umutima wanje wose kabisa yego nta mpemba mugabo niyo umuziki w'Uburundi watangiye guhemba abastari azoti ndashira ku mushahara nuko ari umuziki wanyu muza aho uge okay sawa Natasha of course turabizi ko twese ari umuntu ashira amafaranga menshi cyane mu muziki wiwe menshi cyane niyo mpamvu ubona abari bamama bace bishira hamwe ati natwe tugiye kuvugira agateka kiwe mu majambo make sitakerwa gusora indirimbo yitwa ukweli ariko rero ukweli naho biruko ntaraduha akapela ndio shaka buje ndio shaka ngaha tuonjeshe kadogo ya ukweli akapela ya ukweli acha gani alipenda chorus na uwa wewe uja mutibeni yitwa Sungu Mike asha yanyishe kweli yari njavuga acha kunifosi na mamba siona maana bro haiwezekani kumshusha dani na wakati yuko juu wewe haiwezekani okay achana na your level ndogisi alivyo karibu kwetu karibu nyumbani ukifika kwa Natasha unakula unakunywa bila kukunja sura we mzee kipara acha hizo papara hapo sasa hapo ndo nimetaka aonyo unashaka dusigure gato mzee kipara ni nani ukifuatilia sana mzee kipara ni mtu kawaida tu kuna wazee wengi na dogo yumo dogo usikujichelewa sikiliza muziki kwanza kidogo kwa hii nyimbo moja utakuja pagawa yani dogo usichelewi kwa nyimbo yangu moja utapagawa basi dogo ni nani ukiniuliza mzee kipara ina maana nimeongelea kwa wakubwa nikaongelea na kwa wadogo kama wakubwa hawamsupport kama na wadogo hawamsupport watajijua benshi bikumvwa bene vyo urumva rero yatebuye muri benshi uza kubweja nta mimi nimeongea okay sawa ariko rero ahanyene sister ki arabantu mbo ni comments nagenda nabona maze kumva kuri umwanya muto tu ko ari nundi yandukiye link ambwira ati zakuviriza indene ndirimbo ako ariko aramuja ko kidumu bareke guteranya bareke kuba batera nshaka kubanyishurire gato hariho abantu bamaze kwiha umwuga nimba ari perereza nimba ari n'abajournaliste b'umengana bakora iperereza urumva urashaka kwibwira ikintu umuntu atakubariye na kimwe nimba uyo muntu yagikomanse ko nimba atamuntu wawe afise urupara bari n'icasi kweri yego kabisa kubera yuko bivanye n'icuka kimaze iminsi kiri hagati ya Natasha na Kidumu Natasha nta cuka yigeze agirana na Kidumu genda urabe nivyo abantu bagiye barandika nta hamwe Natasha yagiye agira inuzenye commentaire kandi uwo mutama je namavu yo kuza muramunzanira ngaha mu bibazo byanyu niulizeni na mziki wangu nizeni wapi nafika hama nimba hari umuntu nababaje nawe akaba ari umuririmbyi naramubabaje ntiyagende yandike agishire ku muziki ngoma ya mziki ni mziki tupeane maneno asante okay wewe uchuva ndirimbo sitakiwa yakire gute mama Nosre je nayakiriye neza nawe yabonye nka surprise canke nawe warubizi oya je yari yarabimpanuje hanyuma bimpanuje ndavuga uyo muziki kabisa ni mwiza usohore turi nyuma yawe kuko twege turagira ikintu tukacemera ego ndavuga sohora ego Dameri nawe wayibonye surprise canke yarabigutegurira oya ntiyari surprise yaratwumvishije nyene twaravuganye araduhamagara ati je nanditse umuziki ibintu bimeze ukuntu tuvyumvise tubona ni sawa okay sohora sawa sister Kiero rero wasohoye ukweli nyuma ngo hari izindi ndirimbo zigiye kuza canke urabihevye ibihegarukiye ngaha je sinzoga kuririmba nzoguma nkurikirana urubuga kubera ko nabonye yo nanditse commentaire sometimes ari abatazibona nzokumanda hamani ubanchokora cyane nzoca ndarandika kandi majambo sorry zindi ndirimbo indiragazaga cyaranyohera ngo wagize commentaire umuntu nta ukubona ati ndabereke rero ndabagire muri studio okay sawa sister Kera twarageze kuyagati wewe kenshi yo habaye induru habaye umuntu ariko aravyonga uwundi baragukotesha ugenda kubakosora kubashira ku murongo nubu biracyameze kujya ni kiraka caje mbwa ntibakimikiraka ntibakimikiraka bari bana hela sikiriza mnyume neza sitake yatubwiye ati ubize umuntu mushwanye mutumvikana ugashaka yuko amushira kuri ndri bizigura muhe discipline uraza ukamukotesha
akamukushirira kuri ndri neza akamushira ku muline neza nimba ari amakofi nimba ari impanuro nimba ari biki byose bigakora ivyo gusa no kukiriyo yo habaye wafuye bakabura amosozi nibamamagare ndire hama bose barunye murare yo kurira none sikiraka umvure ikiraka ntibikiboneka barishani vumbura bakawana jani uchungu kumbe mimi mweze ninalia hela watanyamazisha waninyishe machozi ya simba. Okay. Urumva kera barabigira bakibaza ati mjamana umia umama maskini. Kweli maskini ya Mungu. Naonaje kweli? Kumbe ukiraka. Mimi nilikuwa kikazi pale. Nyuma wakagundua. Ariko gamana Sister K arangyohera sana. Okay, by the way twaze byinshi Sister K wibaza yuko message warungitse canke iyo ndirimbo yiwawe ivyo washatse ko ubishikako warabishitseko neza rero ivyo washatse gushikako warabishitseko jewe ndacari ku rubuga kandi iyo uri ku rubuga abakeba ntibabura ngo uhangana na mukeba nagohe ku rugohe urumva ko wambajije abandi bantu banditse amakomantere baje nyene nshobora kuba narabababaje kandi nanje ndi umuntu nkunda cyane amajambo unyishura wese ajipange kabisa mimi niko tayari tena na mwatajibu kwa fujo nitamjibu kwa fujo mwatajibu kwa heli nitamjibu kwa heli yani wewe unasema hivyo uko tayari kwa vyote niko tayari kweli maana mimi siogopaje kupambana na ngumi zitaruka zikihitaji jamani hata kuetesi tuende ndio tuelea Kamenge tuende tupambane tena kwa ajili ya Natasha tu nikaenda pambana watu wengi bado utapambana na wewe kwa Murundi Mvugule ni bosi wangu antuka Kameme uravye Natasha burya abantu bariko baramutahura abarundi bariko baramutahura buke buke baranamwakiriye kuko uravye aho vyatangurira naho bigeze ubu urabona ko afise abakunzi benshi kuruta abansi nivyo je maze ko realize for sure naho narindi muri salon hari umuntu yambye ati jewe kuri Natasha ofuma wica na hatanzi ari umwana muto cyane ndiruka kuyaga kaka na masinema twari turaga juste bon ndiko ndarakura mutuntu tutujambo naratangaye kumva ndambaje ati ngira umuririmbyi umwe uzi umurundi canke babiri yambye ati yabasani bose nabo nzirinzi Natasha yiwanje gusa ndamaze mwarahuye ati ntawenzi je baparakuze amunyere kuko nyene namubonye uko nyene cyane ndamukunda vuba cyane kuri Active so reka mama no stress nawe reka dufate amasegonde make uvuga akajambo ko gusozera ikiganiro jewe cyo nshatse kubwira abarundi nshatse kubabwira abarundi yuko batofatira ku vy'abandi oya barabe umuziki hanyuma bawutohoze bumva amajambo Natasha shize abarundi kazi imbere Natasha ririmba indirimbo ziryohera abarundi bose kandi like ya Natasha niyoba nk'iyabandi abandi bafise like zabo na Natasha afise like yiwe rero abantu mu bisanzwe bokunda umurundi kazi wacu Natasha kuko ivyo aririmba byose ashira imbere uburundi agashimbira imbere abarundi kazi kandi ikindi cyambere rero icaronse cyose agisangira n'abarundi abatamakazi abamama batishoboye twama tubibona twama tugenda ivyo akora bikora inka utobishima n'umurundi utobishima ni shetani okay iyo jambo n'umuntu yarimbwiye mama Mary nawe akajambo ko gusozera ikiganiro je ndabashimiye hama kandi nkongera mpamagarira abantu abarundi surtout n'abarundi kazi gushigikira umuziki ndundi nta kamaro ko gushigikira abastare bo hanze ukumva nk'ubugiye nko muri Kongo kajaye abantu bose bariho barafana abastare babo ariko kumva umurundi twenyene kuri twenyene nitwe twankana ugasanga nk'umurundi ari uravuga nabi Natasha kandi umuvuga nabi nta munsi n'umuramwegera wumva ubwo bubibwiwe cyangwa wumvise uwundi muntu amuvuga nabi hama nawe ugaca wumva ngo ushaka kumwanga ngo kubera ngo narumvise ngo bamuvuga nabi ntukanka umuntu kubera wumvise abandi bamuvuga uzirabire wiyumvire hama icyo nobahanura gusa kuko nta umuntu yanka Natasha vraiment yarayovye reka je ngira akajambo nongereye ko
je ndabivuze kubera ndabizi, ndabivuze kubera yuko mpora nkurikirana ama evenement yiwe. Natasha ari mu ba star bake cyane ga mu Burundi bakunda abafana babo. Niyo mpamvu mbona n'aba biyunze hamwe bari d'accord gukora icyo cyo cyose kubera Natasha. Numwe akunda abafana biwe cyane cyane. Ndibuka mu kinama ari umufana we yigeze kubura umuvyeyi aramugaruka ko hari abafana bibaruka kagenda kubaraba. Ibi ni ibintu bitaboneka haki. Natasha numustar kwanza afisa mahera umustar kandi wanashima nabo anagoye kuboneka ariko kubafana biwe vraiment ikindamaze kukibona ko cyane niyo mpamvu ntatangara cyane mbonye abafana bariko baracapa amatatuaje kubera Natasha bariko barahangayika nkungu kubera Natasha ntibintangaza cyane kubera nawe arabereka urukundo rudasanzwe abafitiye ibi ndabivuze kubera ndabizi kandi ndabishinga intare reka msoze igihano cy'iwacu kwa mama no stress no kwa sister K wewe wantwengeje mpaka imbavu zandi akaja mu gusozera kiyago jewe nsoze mvuga nti Burya ndirimbo yawe kuri channel yawe yitwa gute kuri YouTube yawe yitwa gute Reka kumbaza byinshi ni sister K nyene none yari kuja kuri channel yitwa gute Urabaza ibibazo nka mwarimu ubwo ngo nayo urabona guys haki Namaze kubibona shaka dufasha abantu iri kuri channel ya YouTube yitwa gute Sister K Bujumbura hama rero ndacariko ndakubara Kandi channel mengana shasha none sasa babone bake naco bagenda kuyisupportinga bashake baze canke bareke uko ari watahusikia tu ukweli watapata yumvise kuri YouTube bazoisanga mu kabare basange mu mabuate mu ma studio nzoyitangasho bukahose nabo uzomvugira kwe uriko uragatse kumusapotinga ati babigire canke barekera Sister K Aranis. Okay Sister K, mimi nikushukuru sana mama. Acha sijakwambia kwanza langu la rohoni. Vuga ryo wawe rero rya nyuma ryo mutima. Ryo ku mutima. Ndifuza ko abarundi twotahura ikintu citwa umuziki. Abarundi ugize ngo uraririmbye ngo watutse naka. Naka yagira ngo arakumvise ngo arakwitwariye. Kandi yo muri akwitwariye ugasanga n'umuririmbyi. Nyibagira yuko yibagiye umwuga wiwe. Umuziki n'amajambo. Umuziki ni bifu, umuziki ni kiki, umuziki ni beze. Nibarabe nimba ndamwishuye ku muziki nawe nyishure ku muziki. Abitwaye mu butungane buba mu nugike mu muziki. Amu butungane nimba nabwo babishije abacamaza nibo bashitsa abasani. Batubwira amategeko y'umuziki limite y'amajambo twovu. Maga uvuga uti nk'ubu opeje bamuzaniye case ngo ari umuntu yanitse mu muziki opeje ashambunuke nawe genda muri studio. Yamubwira ati ja kwandika nawe umwishure kugira ngo umuziki wacu abanyamahanga uno musi je nimba shoboye kukubwira nabi kuri nani kukura no tugatoreka ku muziki nk'ubu nagize interview ndakubwiye nabi ncani aranje nanje ngahamagara undi mu journaliste akwishurira nanje nyene hajya nyene wanyishuriye no mu kumenyesha amakuru droit de réponse remere none bigaca yitwa kimwe ku kindi wanyishura neza ngacavuga ati jamata kama nilimwambia hivi alikuwa mpole akiji nataka tena akikiacha nipandishe mzuka wake tu mpaka upande hivyo ibihugu byateye imbere mu muziki wabo nuko bimeze niko bimeze nibatahure ko tutazokunda na twese uko ushabikira umusare kanaka ntazoshabikira undi musare kaza ko dutambikiza twotabuka tuguma duhagaza ahantu hamwe ukija kwa kasi tunakuja kwa kasi ukija kwa wema tunakuja kwa wema ukija kwa ngumi tuko tayari hapa tunaruka kama jetri bana Aisha sema lake rohoni la yamaze kuvuga jiwe ryo mutima wahejeje yangu moyoni jamani maliza au bado kuna mengine ni mengi tu hautayaweza ndugu yangu kama kamera yako itajana kesho utashoot Unajua tu lakini sisi ni mashabiki wa mtu maarufu. Mtu mwenye pesa zake. Tena mwanamke mwenye kujielewa kwa sababu unaweza kuwa na pesa usiwe na ile roho. Utajiri ni roho, unasikia Utajiri wa kwanza ni roho. Nyingine anakuja baadaye. Amejaliwa roho nzuri. Tena bahati yake sio ya mzizi eti atafutishe kazaliwa nayo. Haujamchunguza sana Natasha. Utajikuta ni mwanamke mwenye nyota zake za kuangaa. Unanisikia sasa baba? Ule mwanamke mwenye bahati zake. Sasa watu wache kama tunafuata chakula kwake ni jua nacho tuwafuate wenye hawana nacho na kwa nyinyi watangazaji wala wengine tu wasanii wengine hawajui hilo kama Natasha ukifika kwake unakula unakunywa uongo nimezungumza ni uongo gani kandi muri ndirimbo warabivuze sha ukifika kwa Natasha unakula unakunywa haukuja hata sura usingizi ukikibana pale unalala kutoka jaliwa mambo ya club Dilac Tanganyika
acha ubwamikazi. Okay, ibi byose reka subiyemo kubibabwira, ibi byose burya sintangaye cyane, wanashima ntibinantangaje cyane kumva ko arabivuga nkuko, kubera ni rya jambo nyene yafasha abafana biyo arabiyegereza cyane. Niyo mpamvu ubona kumva ko bamuvuga ko byose byiza yabakore bakumva ko bobivuga. So ikirere ikintu kibe n'inyigisho ku bandi ba star, ku bandi ba artiste. Urazi unajua sitakiye yuko hari abantu bamaze kuba ba star babona umenga nta n'umuntu yobahonyora, nta n'umuntu yobaramutse, ahubwo ucumenga baca bagira bodyguard jana ahubwo no kubabona ucumenga naba bodyguard bagira ahubwo bagira amashobize ya burofa, batusanga aragara hari tuko tuneka nafasi mama kabari yambara gasa mukubita umwice jiwaze. Hata shabiki wako akikwambia kitu ameshakumbana na ya mama yake hapo, akisema kitu matusi ya maajabu, lakini la bosi wetu sisi adufata kwanza kama bosi wiwe, tuwe tunamshabikia na najua tunafanya kazi Instagram, YouTube, tunaendelesha tena vocha tunajinunulia si wenyewe. Ndazi yuko hari abantu batari gupfa babonye muri Club du Lac. Club du Lac iri mahoteli ya mbere akomeye cyane mu Burundi bwose no muri Afrika. Narabonye no kuri statistique no muri Afrika burya Club du Lac iri mahoteli ari classique cyane. Bisigura iki rero hari abantu bari gupfa batahonyoye muri Club du Lac, ariko abafana banatasha nk'abo bose vraiment ni muhira ni bwami tugiye ibwami gushengera. Twari dusanze tuhazi gukura tubona natwe niturabakene wo kuvuga ngo twakurikiye Natasha kubera inoti. Oya, Natasha ni mu mutima, ni mu maraso, apane asipopana, twakurikiye ibikorwa akora mu Burundi wacu. Ahosha majamo magati bategeza kumutahura. Bateza kumutahura kuko Natasha nkuko bivuze abafanzi biwe harimo abatunze, harimo abakene, harimo kazose muri team Natasha, kandi abo bose kuri we barangana, kandi abo yegereza cyane nibajya abantu ubona ko bari banyarucari bari hasi, ni nabo yegereza cyane. Rero Club du Lac tuyizi kiri club de vacances. Uno musi rero mugabo tuhashika nk'ibwami ko dukurikiye umwami kazi wacu Esther ariwe Natasha. Numva ko tuyagati bitohera, ariko reka ngarukire ngaha n'ukuri. Merci beaucoup rero kuri wadukurikiranye kuva mu ntango gushika mu iherezo. Jenny twa Isaac Classic nariko ndavugana na Mama No Stress Mary hamwe na Sister K ariko gusora indirimbo yitwa Ukweli, ati n'izindi ziraje muje hariya kumusupportinga, ariko ati abadashaka kumusupportinga mu vyihoze kuko ntavyo ariko arabashiramo ku nguvu. Jenny twa Isaac Classic Juma Jux kuri kamera. Merci beaucoup. Ebana stories zose murabizi naha nyene twuguriye umuryango umunsi ku munsi, notifications ibiganiro zibandanya zibazira. Bye.